Affaires et finances avec Christian Gulain Ndamama. Uno munsi turi kumwe n'umushitsi wacu Hans M.Assisa, coach leadership. Turi kumwe tuganira kuri entrepreneuriat des jeunes. Uno munsi turaganira ku ma opportunité ahari abajene bashobora kuinvestissamwo canke ukuntu abajene bakwiye gutunganya imigambi yabo no saba abajene gusa mu buzima bwose bwa entrepreneuriat. Donc karibu akagene gwanyu. Urakoze cyane nkuko wabivuze, nitwa Hans M.Assisa, hama nkaba ndi umucoach n'umuntu afasha abantu mu kwiyungunganya, kwimenya, kwiteza imbere mu bisata bitandukanye. Hama nkuko wabivuze, narakoranye n'amashami atandukanye menshi mu Burundi n'ahandi mu bisata byerekeye iterambere ry'ugwaruka hamwe no kutunganyiriza imigambi. Sinabivuga byose birebire cyane, mugabo twafata yuko amashirahamwe menshi amaze gutahura icyo kintu, naho atari yose cyangwa ayakorera yose mu Burundi dufate aho turi muri kano kanya. Hama natangura ishyirahamwe Space Connect ndi kumwe n'umugenzi ryashoboye gukorana no gwaruka cyane rwose. Akaba ari ryatanguje bimwe mu ma formation tuvuge twise coach entrepreneurship masterclass n'ubagitanga akibandanya. Narakoranye n'abashami nka Bihub Burundi, narakoranye na Université y'u Bujumbura, narakoze ama formation nanje ku bwanje ku giti canje muri ambassade ya États-Unis, aho nabironkeye certificat. Narakoranye n'ama club atandukanye ku makaminuza nk'iyitwa ALF, yitwa Winner Academy, Burundi Climate Action, ama club menshi cyane. Mu nyuma yaho niho twiyumvira ihiganwa Light Award. Mu nyuma yaho ubunye igeze ku edition ya gatatu. Ha muri kano kanya naho nkaba ndiko ndakorana na n'ishyirahamwe ryitwa Bujaha. Bujaha niyo hub ya mbere mu Burundi mu bijyanye na technology. Ikigo kimaze kuramura abajene benshi, ikigo kimaze kugera ku ntambwe uvuga ati ndashobora gukora, ndashobora kuba mfite icyumviro nkakigeza ku yindi ntambwe mu buzima. Nibaza ko mu ncamake ari ivyo, mugabo dukuyemo amashirahamwe turanakorana n'abantu ku giti cyabo. Hakaba harimo abantu b'abajene n'abandi usanga bakuze mu bisata bitandukanye, mugabo byose bikaba bijya mu cyo twita développement personnel. Donc gukura mu bitandukanye, community je ndiko ndiga gute nshobora kuronka amanota biciye muri planning, gutegura bulletin, canke jewe ndi muri competition Miss Burundi, gute nshobora kwiteza imbere cyane muri ivyo onye, gute nshobora gutogwa nkaja muri bajya bane, canke ndakora ahantu, gute nshobora kuba plus performant. Nibaza ko mu ncamake ari ivyo onye, kandi nibaza ko ariyo aspect nibaza ko ngiye gukoreramo cyane. Kuko ndafise ijambo rivuga ngo plus umuntu ashobora kwimenya, plus ashobora gutera imbere gusoma. Donc parcours ya niniya numvise, donc y'intéresse abantu kino gihe ni parcours yo muri bya entrepreneuriat. Donc ayo ma action yose mwakoze mu bijyanye na entrepreneuriat. Donc shaka kuri twumviriza, donc tugire expose ntoyi kuri entrepreneuriat uno munsi, kuri entrepreneuriat, donc ukuntu biriko biragenda uno munsi. Entrepreneuriat ni ikintu uno munsi mu Burundi kigezweho. Vuga ko kigezweho kubera ko umaze kubona abajejwe intwaro
n'umukuru w'igihugu abashikiranganji babura amatari bahimiriza ugwaruka cyane cyane gushobora kwikorera utwabo kwiyumvira imigambi y'iterambere ukwabo ikintu navuga ko kigezweho kandi gikenewe cyane mu Burundi mu myaka yahera ni ikintu navuga yuko kitari citaweho cyane atari bigenewe abantu hamwe abantu twumva ngo abanyamakamba kuri amabutike menshi i Bujumbura kudandaza umengo byari ibintu byahariwe abantu bamwe bamwe mugabo mu nyuma niho twaza tubona ari ikintu cy'ikibombi kije ngaho kaya kugwaruka cyangwa abantu bamwe bamwe baza barabona yuko nivyo barazi ishure kaminuza ayisumbuye mugabo bahagera ku rwego bavuga ati jewe mbega ndashobora kuronka akazi usubiye inyuma gato muri kahise ku Burundi urabona ko bivanye n'ubukoroni bivanye n'ivyo umuntu abantu bari baraciyemo abantu bategurwa kwiga hama baje kurondera ubuzi kandi ico gihe bwari buhari wanashaka ico gihe bwari buhari mugabo ubunye biragoye cyane ngenda kubwira ikintu cyete hari abantu baza kukibona ukundi mugabo sanangajwe mwa naho abantu bose bakora muri leta bo bakurayo bakabasubiriza ubwa abandi chômage nishobora kugabanuka cyangwa abajene bose ntashobora kuronka akazi bisigura yuko haca haba besoin yo gushobora kurondera uko nyine wokwiyungunganya ukwawe ngo ushobore kwibeshaho nibaza ko ari ikintu kigezweho abajene benshi bariko baragihurumbira ari benshi meme n'abakuze bariko barabijamwo mu bisita bitandukanye hama hariho n'inzego zimwe ama-agence ya Nations Unies barashizeho ikigo payeje barashizeho ama-structure atandukanye nka bije la banque des femmes n'ayandi menshi akora muri secteur y'entrepreneuriat none nibaza yuko ari ikintu no munsi mu Burundi ukeneye kumvirwa ukeneye yuko abantu bakumviriza ari ikintu tudashobora kwirengagiza donc ikibazo aho nyene ikibazo kubera iki twarindiriye igihe kinini donc kubera iki twarindiriye igihe kinini en tout cas chômage mu taux de chômage mu Burundi ntiduzo donc twaraciye igihe inyuma peut-être ya crise yabayeho harabaye ubuzi bwatanguye kugabanuka mugabo kubera iki ubu ariho batanguye kwiyumvira ariho dutanguye kwiyumvira abajene koja muri entrepreneuriat kandi na gouvernement itanguye kwitaho gufasha abajene cyane donc dukeneye kumenya l'élément déclencheur y'iyo boom ya entrepreneuriat yego nta ma recherche cyane nakoze kuri ico magana nibaza yuko ari besoin ni ikintu kiri ngaho ni ikintu kiboneka donc mu Burundi hariho nimba bitarahinduka amakaminuza agera kuri 32 aramura buri mwaka asohora abanyeshuri buri mwaka bisigura yuko hagera igihe uvuga ati narenge Uburundi burarenge hama ugiye kubiraba ugwaruka abajene ni benshi cyane abantu bari munsi y'imyaka 30 ni benshi cyane gose mu Burundi ni bice birenga 60 rero ugiye kuraba jewe nka leta jewe nka gouvernement jewe nk'igihugu ndiko nkora iki kugira ngo abajene bose basohoka bashobora kuronkira bashaka gukora ico naco kiva mu kumenya planning mu kumenya nyene umuntu yitegura rero nivyo wamwigishije kaminuza nivyo wamwigishije amashuri yisumbuye nivyo yize mugabo mbega mu buzima busanzwe ariko arabandanya ba kandi umuntu atabaho n'umuntu adateza imbere igihugu umuntu atari karakora umuntu wese akora d'un point ou d'un autre arakora aratanga amatagisi
bisigura ko umuntu ariko arakora aba ariko arabaho Ariko akonsoma ibintu aba akonsoma ibintu kwa gusa bya leta kandi